Amahoro kuri mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro. Turi ku musi wa gatanu n'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa myandagaro. Reka tubaha ikaze muri wa mwanya wo kubashikiriza amakuru. Amakuru y'uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ihuriro ry'amasendika y'abarimu kosesona rirasaba ko boja hamwe na leta kugira bavugane ikibazo kijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ibi vyashikirijwe mu kiganiro urongoye iryo huriro yahaye abamenyesha makuru. Umukuru w'ingabo z'igihugu ca Tanzania hari mu rugendo hano mu gihugu c'u Burundi, n'urugendo ruri mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi. N'abanyeshuri babatwa muri site Nyarumanga ni muri zone ya Buterere, commune ya Ntahangwa hano mu gisagara ca Bujumbura, barakora udukorwa dutandukanye tw'intoke mu gihe c'akaruhuko, gutyo bagasahiriza abavyeyi mu bijanye no kugura ibikoresho by'ishuri. Mukanya ni inkuru imwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze muri aya makuru. Ihuriro ry'amasendika y'abarimu kosesona rirasaba leta gutunganya ibiganiro hamwe n'amasendika y'abarimu kugira bahanahane umuco kubijanye n'ikibazo c'ubusumbasumbane bw'imishahara. Ibi ni vyashikirijwe mu kiganiro urongoye iryo huriro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu. Victor Ndabaniwe agasaba ko ho kubahirizwa ibiharuro bumvikanye na leta. Tumwumvirize. Twarabonye neza ko mu kugerageza gutora amanota abereye akazi n'agaciro kayo, tumaze gufata bwa burusho bwose buri mu mirimo ya leta ku mishahara, tukabugabura n'amanota yose twahaye ubuzi, twahavuye dutora igiharuro 28. Ico giharuro 28 nico twavuye dukoresha kugira kize gukosora bwa busumbasumbane bw'imishahara. Ariko tumaze kugikorerako twaciye dusanga ahubwo aho gukosora bwa busumbasumbane bw'imishahara, ico giharuro kiza gutuma imishahara abakozi bari bageze ko ica yururuka igasubira hasi. Tubiravye rero iyo ngingo nkuko inama shikiranganje yabisavye ko kurikizwa amanota 28 akaba ariyo twisunga, hamwe twokwisunga amanota 28, murumva yuko byohavura bituma abakozi bagaragaza umubabaro bafise baciye mu nzira barekuriwe n'amategeko. Kugira ngo rero ntidukorore imishahara y'abakozi, umugwi w'abahinga ngizwe na leta n'amasendika twarakoranye turavyiga, ca dusanga twohuriza ku giharuro 45. Twasanze amanota 45. Uko amanota 45 aza gutuma wa mwigisha yeretswe abakwa karorero umushahara wiwe uzocungana ari mu 368 n'amajana 580. Twaratangaye rero twumvise inama shikiranganje yafashe ko indisi korwa ko mu guharura imishahara y'abakozi ari 28, mu gihe tuzi neza yuko ari 154 n'igice kimwe. 45 rero amanota 45 ntabwo ari itegeka amasendika yatanze, ni vyavuye mu mwumvikano wabaye hagati y'abaserukira leta n'amasendika. Byumvikane neza yuko rero iyo valere ya 45 itajiva mu kirere, turafise ingene twayitoye, kandi ni nayo ntoya cyane ishobora gutuma ubwo busumbasumbane bw'imishahara bushobora gukosorwa. Turabandanya nano makuru. Umukuru w'ingabo z'igihugu ca Tanzania hari mu rugendo hano mu gihugu c'u Burundi. Ugo rugendo akaba yarutanguye kuri uyu munsi wa kane. Umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke akavuga ko ugo rugendo ruri mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi na Tanzania. Kurikire Colonel Floribert Biyereke. Rero uyu munsi
generale yavuye muri Tanzania yabonanye na mugenzi we baravugana ibyo bibazo rero bijanye no kwivuna abansi, ibyo bibazo bijanye n'inyigisho. Barabona ko aho bamaze kugera ari ahantu hateye igomwe, mugabo bongera barabona ko ari byiza ko bagomba bakorana kugira ngo inyigisho bagume baziteza imbere n'abasirikare bacu bagire ubumenyi buhanitse. Turabandanya nano makuru. Abanyeshuri babatwa bo muri site ya Nyarumanga ni muri zone ya Buterere ya commune Ntangwa barakora udukorwa dutandukanye tw'intoke mu gihe c'ikiruhuko, gutyo bagasahiriza abavyeyi mu bijanye no kugura ibikoresho by'ishuri. Abanyeshuri b'abahungu barafyatura amatafari, nayo abanyeshuri babigeme bakayikorera bayashikana aho aheza agaturirirwa. Ni nkuru ya Omer Ndwayo na Jerome Ndayishimiye. Bamwe mu banyeshuri b'abatwa dusanze muri iyo site bavuga ko mu bikorwa bakora kugira basahiriza abavyeyi babo kurondera uburyo bwo kugura ibikoresho by'ishure harimwo ukubumba amatafari ku bahungu, nayo ngo abigeme bayikorera ku mutwe bayashikana ahitwa mu Gatuna asanzwe aturirirwa. Twege ico dukora turasatura abakobwa iyo amatafari yumutse neza bakaza bakikorera, kuko twe dukubise nyiforoma 100 bakaduhembera amahera 300 ku munsi. Nakoze ndinziza ngibumbi 6 ko ngubu nakora 6 ngigihumbi nkabika 5. Je kwishina narahejeje no kubibarahejeje no kubigura, amakaye ndayafise, ikaramu ndazifise, n'iniforme ndazifise, n'ishagoshi. Ico neguriye ni kurindira hanyuma ishuri rigere, hanyuma ngende kureba ikibanza aho nzokwigira, hanyuma mbandanye ishuri. Kugira ndo nk'ivyo bikoresho by'ishuri ndagenda kwisete muhatora amakara, ndamagiye kuyatora ngenda kuyadandaza, magiye kuyadandaza nkaca nkuramwo 3, nkaca ndamuhereza umuvyeyi, magiye kumuhereza umuvyeyi hageze ku 200 agaca agenda kungurira ibikoresho, uniforme n'amakaye n'ikaramu. Bamwe mu bavyeyi batuganiriza bavuga ko bitaho kwigisha abana babo ibikorwa byo kwiteza imbere, bagashima ko rimwe na rimwe abana babo babumvira. Twe tubahimiriza kuza ku ishuri kuko ntibotorana uwo mwuga wo kuza kwisetemo, kuko nta kamaro uzobamarira batize ku ishuri, kuko turabona twiga abavyeyi babo tubayeho imibereho mibi. Hamwe tubigishije ngo bagende kwisetemu, natwe tubayeho imibere mibi bo babayeho nabi. Nico gituma tubahimiriza n'ukutagenda kwisetemu kugira bakurikirane akazoza ko kwishuri. Nubwo biruko bavuga ko uburyo baronka mu bikorwa bakora budakwira, bagasaba amashirahamwe yita agateka k'abana kubongerereza ibikoresho by'ishure kugira bagume ku murindi mwiza wo kurikunda. Tubandanye nano makuru. Amatongo mato yo kurimamwo ubwatsi nimwe mu ntambamyi ijanye no gushira mu ngiro itegeko ritunganya ibijanye n'ubworozi bwo mu mpongore, nkuko bishikirizwa na bamwe mu barimyi borozi bahariya muri commune ya Busoni mu ntara ya Kirundo. Urongoye ibiro biraba ibijanye n'ibidukikije, ubworozi n'uburimyi, we akavuga ko muri iyo ntara hari n'ikena ry'amazu ahingura ibifungurwa by'ibitungwa. Ni nkuru ya Jean de Dieu irakoze na Jerome Ndayishimiye. Abarimyi borozi bitegurira gushira mu ngiro itegeko ryo kororera mu mpongore mu Burundi. Uyu mworozi wo muri commune ya Busoni afise inka 6 gituruta hamwe n'izindi 2 yagumije muhira kugira yimenyereze gutungira mu ruhongore. Kubwiwe yarateye ubwatsi mu kwitegurira gutungira mu ruhongore, ariko ngo isi ni ntoya. Wewe abona ko bonge wakanya yokongereza ivyatsi n'igitigiri c'inka yotunga, ivyo namufasha kwagurisha yitonze. Umuntu yarateye ubwatsi nyene bukeya, ariko isambu ni ntoya, uravyeho umuntu arimira abana naho utera ubwatsi, ariko bopfuma bongeza ikiringo basi umuntu apfuma ararondera isoko yitonze. Nayo nk'ubu ni nko kwisahura, waramenyereye korora inka imwe ucubona amengo nta kikumariye, batwongeyeko nk'ikiringo nk'uwari ifise nk'umugambi w'uko mu iki gihe yokorora imwe, ndabona yuko mengo yokongeraho iyindi basi zikaba 2 umuntu agatera utundi twatsi. Uyu mworozi we ashikiriza ko uretse amatongo ari mato n'ubwatsi bateye buribwa n'umuswa. Naho ugenda muri no commune ya Busoni nta hantu wosanga bafite hegitari y'ubwatsi, niyo baburimye uca usanga umuswa wabo uriye.
Ku rundi ruhande uyu mworozi we amaze imyaka 10 yororera mu ruhongore abona ko abari basanzwe baturutsa ibitungwa batiteguye bikwiye kubwiwe kororera mu ruhongore birashoboka kubiteguye bihagije bari kubanza bakitegura bakazobanza bagatera ubwatsi nk'ubu ntiwo butera nk'ubu oya ubu ni kuzuba bisaba yuko utera mu kw'icenda imvura irimwe iragwa. Umuyobozi w'ibiro bijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo Rivuzimana Leonidas abona ko naho ibikorwa by'ibanze vyakozwe ingorane nini ari y'amazu ahingura indiya z'ibitungwa hamwe n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe gikora ku vyatsi muri iyo ntara. Murazi intara y'iwacu irafise akagorane gato kajanye n'uruzuba ahantu henshi rero bashobora gusanga ubwo bwatsi butakimeze neza. Ikindi naco cibonekeje aha mu ntara ubwatsi bw'urubingo bwaragwaye ariko twarashoboye kuronka izindi mbuto zimeze neza z'urubingo kukijanye n'imfungwa zindi zimwe zihinguwe bita amaturuto bijya byacadusize cyane kuko murazi ko ngaha mu Burundi ayo mahinguriro ntari henshi. Ubuyobozi bw'ibiro bujeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi buvuga kandi ko abanyagihugu bamwe batarafata nkama uyo mugambi wo kororera mu mpongore ari kibazo kikibonekeza mu ntara ya Kirundo. Amakuru yo mu makungu igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibicishije mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi kigiye kurungika abasirikare 3,000 mu gihugu ca Afghanistan kugira bano basirikare bafashe mu gutahukana abakozi bita abadiplomate mu rurimi rw'igifaransa b'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira bashobore gutahuka muhira aho ni mu gihe abagwanyi b'abatalibani bo babandanya begereza igisagara ca Kabul. Inkuru ya Kaisadiriane inamahoro. President Joe Biden ati Imana ibahezagire Imana ikingira inteko za Amerika. Ni kuri ayo majambo yasozereye ko ikiganiro ciwe kubamenyesha makuru ahatana vyinshi yashimye kubazwa nabo kubijanye n'intambara zirangwa mu gihugu ca Afghanistan gushika ku itariki ya 31 ukwezi k'umunani inteko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoba zavanywe muri ico gihugu ca Afghanistan kimaze imyaka 20 zinjyane. Abasoda bagira ku 3,000 b'abanyamerika nibo bagiye gufasha mu gikorwa co gutahukana abakorera mu buserukizi bwa Amerika muri Afghanistan n'amashirahamwe mpuzamakungu. Uyu muvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ntabwo ari guheba abanya-Afghanistan canke gutahukana bamwe n'abandi ahubwo ni gikorwa cyo kugabanya abasivile bacu bari muri Afghanistan. Uyu mumenyesha makuru na wati ivyo ntivyumvikana mu gihe inteko zacu zose zivuyeyo. Ku bwa Leta ya Amerika abasoda b'abanya-Afghanistan bategerezwa gutangura kwibako kuko nabo bashoboye, ariko kuva ico kirangamisi kimenyekanye abagwanyi b'abatalibani babandanya kwigarurira uturere twinshi twa Afghanistan. Mu minsi 8 gusa bamaze kwigarurira imiji 8 y'abanya-Afghanistan. Ikigaragara nuko umugwa mukuru wa Afghanistan ari wo Kabul atagiye kininiya usigaje udafashwe. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika bubona ko mu mezi 3 atarenga uyo mugwa mukuru uzoburi mu minwe y'abatalibani. Abanyagihugu bo batekewe n'umwiheburo uvanze n'ubwoba. Uyu mukenyezi Fauziya ari mu baharanira agateka kazina muntu akaba no mu mugwi ujejwe ibiganiro hagati ya Afghanistan n'abatalibani ati abanya-Afghanistan tuganira babona ko bahemukiwe n'amakungu. Joe Biden aramutswe igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ntitwicuza ku ngingo yacu twafashe, akavuga ko Amerika izobandanya ishigikira igisirikare ca Afghanistan mu bijanye n'ibikoresho hamwe n'ubutunzi. Nino kura ya makuru avugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru ya televiziyo Isanganiro yo kuri uyu munsi, ariko imbere yo gutandukana ndabibutse ko televiziyo Isanganiro iza kubashikiriza urukino rw'umupira w'amaguru ruza kugurura ihiganwa rya La Liga, ni ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryahariya mu gihugu ca Espagne. Isaha 3 rero televiziyo Isanganiro ikaza kubereka urukino ruza guhuza imigwi ya Valence hamwe na Retafe. Nino hano rero ducitorangiriza hano makuru. Nshimire mwebwe mwese mariko muyakurikira, abanishimiye ni bagenzanje bo mu ruganda rwa radio televiziyo Isanganiro bamfashije gutororokanya ano makuru. Ahanje reka mbandanye nabifuriza kugira ibihe vyiza na radio televiziyo Isanganiro.